Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Mwahazwa Mukama. Ngo yinjire mu gisengero, Yezu aja mu vyo kwirukana abadandarizayo, ababwira ati: handitswe ngo ingoro yanje izoba ingoro yo gusengeramwo, mweho mwayigize uburumba bw'abasuma. Kuva ubwo yamayigishiriza imisi yose mu gisengero, ariko abakuru b'abasaserdoti n'abakuru b'inama y'igihugu baja mu vyo kurondera ingene bomwica, babura uko babigira, kuko abantu bose bari batamariwe n'amajambo yiwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa vya mbere turacari mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohani. Uyu munsi turumvise kandi nk'uko twatangiye kubizirikana yuko muri iki gitabo kivugisha ibimenyetso, imvugo nshushanyo, kikavugisha imvugo rugira ntizicapura ibintu, atari imvugo zimwe tumenyereye z'amakonsepte y'ivy'ubwenge bwo mu mashure, ivya filozofi n'ibindi, ariko nugira nti ijambo ry'Imana rikavugisha ibimenyetso kugira ngo bitanga ubutumwa. Turumvise uyu munsi iki kimenyetso Yohani yahawe ngo co gufungura, ngo akagatabu ngo kakamusosera mu kanwa, ngo ariko mu nda kakamururira. Bisigura iki? Bwa mbere isiguro ya mbere tuhakura, twibuke yuko aba ba Yohani n'igihe cabo bariko baca mu gihe c'uruhamo rukaze rwose, kandi kumbure turiko turabivuga ubu umenga ni ibintu tuvuga nk'ivyabaye vya histoire, umenga biraryoha kuvuga ibintu vyabaye tuvyibuka, ariko igihe ubibamwo biraremereye cane, biraremereye rwose. Ni nk'ibi vyose tubamwo aha iwacu, ukabona ibintu nubwo rutoba ruruhamo, mugabo ukabona ibintu bitera ibibazo bikomeye mu buzima bwacu, ibibazo bikomeye. Mwebwe nk'ibi bintu mubona ibiciro vyaduze ukuntu biteye ubwoba mu kanya isase, ntibibatera ubwoba? Ntibitera ikibazo gikomeye ubuzima bwacu, cane cane nk'abantu bategerezwa kumenya ubuzima bwabo, bakamenya n'ubw'abandi. Umuntu akabona ingene ubuzima umenga uko bukeye ko bwije buratituka, kandi ukabona umenga hari agacerere, nta kintu na kimwe umenga abantu tubona, umenga turi anestesie, turaho twese turakurikira uko biri, atari uko umenga twoba mu myidogo no kugira iki. Mugabo ni igihe kidasanzwe gitegereza twese kuturungika imbere y'Imana, tukibaza tuti mbe Mukama turi mu biki? Tukabaza Umukama. Hari ibintu bigoye, atari uko umenga Umukama ashaka yuko umenga ni wowe ucika inyishu yavyo, mugabo agakenera kukugaburira ijambo ryiwe kugira ngo ubigiremwo igihagararo c'umuntu utamenga abibamwo atumva neza ico Imana iriko irakora, ingene Imana n'ubu ahanyene mu vyo ducamwo bigoye iguma iduherekeza, ikazira duha insiguro y'ibintu bimwe bimwe, ariko kandi ikadusaba natwe aho tugeza kugira ico dukoze kugira ngo duhamagare ubwami bwayo. Hajya tuvuga ngo ubwami bwawe nibukwire kw'isi nko mw'ijuru. Ako gasi kiwawe, ako kamonde kiwawe, aho nyene ufise ububasha, ufise ijambo, iyo si yawe urayitunganya neza, ubuzima bwawe urabutunganya neza. Harakenegwa inguvu dukura mu Mana, inguvu z'ijambo ry'Imana zidutuma tutokurikira umurindi wo gutituka uko, ngo dusange twaranyegewe mu bwenge, mu mitima no mu gushaka, umenga turi abantu babaho twarademisiyonye ku buzima bwacu, tutacumva inguvu nziza zidukoresha mu neza, naho womenga hafi yacu mu buzima bwacu umwijima utera wigarurira imizirikanyi n'imitima.
bari mu gihe kigoye rero, igihe kitoroshe, igihe birukwa ko bakicwa, abandi bakarishwa ibikoko, basonzesheje barabarisha intambwe, basonzesheje nk'imisi ingahe kugira ngo zibatandagure neza, abandi bakabacana bakabaturira, abandi bakabakaranga mu mavuta ashuhijwe sinzi ku madogera ngahe. Ibyo bintu murabyumva ibyo ari byo? Abantu bagapfa bababaye cyane gose kugira ngo barandure umutima wo kwizigira Yezu no mu bandi basigaye. Ariko urashobora kumbure guta inkoko mugabo ntushobora guta ikibitse. Kandi hajya iyo wihenze ukagira uti ndishe ndakuyeho umuntu ari mu kuri kunaka kandi afise ukuri kubakiye inyungu y'ubuzima bwa benshi, uba wihenze kuko guca kubandanya muri benshi. Ari igihe usanga mbere uguhaye inguvu, ukuyeho umwe mugabo haca havuka abandi benshi. Ico gituma umukama hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo umukama, ngo amaraso ngo yabamwishimira, ngo umukama, sinibuka neza izaburi ingene bivuga, ngo urupfu rwo bamwishimira, ngo umukama suko umenga Imana irashima ko dupfa gutyo, oya, umukama arashima rwose umuntu yemera kwitanga hagutanga abandi, yemera kwiheba haguheba abandi. Uyu munsi suko biri, tugira tuti bende je sikizima nk'ijya yiwanje, ugaca usanga ntituciheberanira mu rukundo, ntituri mu ntumbero ya Kristo yatwiguze. Ico gihe rero ni gihe kigoye, ni gihe kigoye. Mu bihe bigoye rero ijambo ry'Imana riratwereka ibintu bimwe bimwe bishobora kudufasha. Ni ibinyene twumva rero vyashikiye Yohani mu vyo yerekwa, ngo agahabwa agatabu ategerezwa gufungura, ngo kagafungura kakamusosera mu kanwa ariko kakamururira mu nda. Bisigura iki? Ugambira ko gatabo murumva yuko nta kindi katubwira igitabo cy'ijambo ry'Imana, amajambo y'Imana. Ntituyasome nk'abantu basoma ikinyamakuru, n'amajambo yo gufungura, kuyahekenya, kuyasubiramwo, kuyafatira umwanya, gushira ibintu ku ruhande. Hari abantu benshi mumaze kumenyera iki uburyo bwo gusenga twita lectio divina, gufata umwanya ukicarana n'ijambo ry'Imana, ukarisoma, ugasubira, ukaraba ibivugwamwo, ukaraba abavugwamwo, ukaraba inyifato zabo, ukaraba, ugatembereza, ukareka mutima akakubwira mu rukurikirane bw'ingene amajambo ameze, ukarifatanya n'ayandi majambo ari imbere yaryo, ukarifatanya n'ayandi majambo ari inyuma, kugira ngo utebe wumva uti ubutumwa bw'abantu Imana yahaye muri ico gihe bwari uyu munsi, ubwo butumwa buvuga iki mu buzima bwanje, butumbereye iki mu buzima bwanje. Aha rero niho rero ca twumva imvugo yo gusosa. Igihe twese turiko turayagirwa ijambo ry'Imana, gice tuko turarizingurirwa, turimanyurirwa nk'umukate wo gufungura canke turizirikana, twumva riryoshe. Ariko iyo hageze nogira nti ku gitesi cyayo igitesi cya kabiri cy'ijambo ry'Imana, ico cy'ukwiroreshako haca harura. Sinzi ko murabibona, niba mukunze kuzirikana ijambo ry'Imana neza. Ko ijambo ry'Imana hari nk'imico ibiri. Hari umuce wa mbere ukwiraba muri ryo, nico ryabwira abantu b'igihe cyaryo. Ariko hari umuce wa kabiri wo kugiroreshako, aho rero haca harura. Haca harura, haca hagora, kuko hari igihe rikora ahantu nawe udashaka ko hari umuntu umwe yo gukorako. Hamwe mu bikomere byacu, hamwe twahiye, hamwe mu ngeso zacu, ukaguma urirabisha ku bandi, nturiroreshe kuri wewe, kuri za ngeso zawe, ku nyifato yawe, ku migenderanire yawe n'abandi. Hageze ngaho ugasanga ni hamwe gashika mu nda y'icuri vy'ukuri kakarura, gasanga haraho kagusunika,
aho kakubwira ati subiramwo, hariho ibintu bidahagaze neza. Rimwe rimwe ijambo ry'Imana rikadukangira, rimwe rimwe Yesu akadukarira. Murabona bamwe bamwe iyo batoye ijambo ry'Imana, agatora ijambo ry'Imana ukabona ariko aramwenyura, toye akajambo kamuryohera yashaka. Nundi atoye ijambo ry'Imana ukazubona arasutuye umunwa, arafunze isura, itoye irirura. Nukuryemera tukaryakira, tugasaba Imana ikariduha kuryakira uko nyine biriduhaye, tukemera, rikaduhaririza, rikadutsinda, rikatururira, ariko riba rigomba kutujana heza, riba rigomba kutujana heza. Ijambo ry'Imana kandi twumvise ingene Yohana bambwira bati, baraheza bambwira bati, utegerezwa gusubira kubura ivyerekeye insinzi ry'ibihugu, iry'intara, iry'indimi n'iry'abantu. Ijambo ry'Imana si ryo twakira gusa ku bwa twebwe twenyene, ni ijambo ry'Imana dutegerezwa gusangiza abandi. No ngaho ntihamahoroshe kumenya ingene urisangiza uwundi, rikamurokorera ubuzima, ritamucira urubanza, ritamuhezayo, rikamumurikira, rikamuhindura, ritamuhotora, akaryumvamwo intumbero nziza Imana imuhaye y'ubukiriro bw'ubuzima bwiwe. Dusabe natwe rero ubwa mbere umukama atuzigamire, atunagurire canka duhe iyo nema yo guha umwanya Imana. Guha umwanya Imana, Imana turashobora kwiha umwanya imbere yayo, mugabo tugasanga twahimye umwanya, tukayibwira gushika naho amatwi ahunguruka, twaheza tuti ciao, tugiye kuraba ingene ubikora. Ntiwigeze ufata umwanya ngo wicare imbere y'Imana, ntihagire ikintu uvuga, kaguma uyumviriza mu ijambo ryayo, ikagutembereza mu ijambo ryayo. Ni gake tubigira, kuko hari ibintu byinshi biguma bitubaba, ahubwo mukamenga bicaye ku bupupu sinzi ko mucaye ugwaga, ntaguma hamwe, umenga ni intozi ziriko ziramurya, no mu mutwe ntaguma hamwe, aguma araba WhatsApp, aguma araba ama message, aguma agira iki, aguma yitaba amatelefone, aguma agenda, aguma abona umenga hari ibintu bimusize. Mbere ukabona yuko igihe cacu ni igihe cuzuye stress, igihe gitinya agacerere, igihe gitinya ugutekana no kuruhukira mu Mana. Nico gituma abantu tuguma tugwara kwa rojanti, bitegurire kwagura ibitaro gose. Kuko uko ubuzima butugira ko pression, natwe ntitumenye kuburuhurira mu kugiranira imigenderanire myiza, mu kugerageza kumviriza Imana, tuzosanga twese twaragwaye. Hari akantu nigeze gusoma sinzi ko ariko mugabo birashoboka, kuko nimba Imana bidutumirira nuko hari mwineza y'umuntu. Abantu bazi kuzirikana neza ijambo ry'Imana, bakariha umwanya, bakagira ico twita lection divine, bakagira ico bita oraison, wamusanga umenga n'abantu batekanye mu bwenge, kandi ubwenge bwabo bugakurikira neza ibintu, n'abantu badashobora kugwara ama depression uko ariko kose. Twiha umwanya wo kwakira ijambo ry'Imana ngo rituvure ama depression existentielle twuzuyemwe aho mu buzima. Umukama dutekanye atwumvisha ingene ari kumwe natwe, adufashe kumenya gusoma neza ibyo ducamwe mu buzima bwacu, umwe wese ukwiwe, mu muryango wiwe, muri eklezia, mu gihugu cacu, kugira ngo umwe wese yumve ubwo bubasha bumutwaye, yumva yava yaja nikiriko kiramugenza, ngo tweye kuzimirira mu bihe, ahubwo ibihe byacu twebwe ko tugira tuti twamenye umukama, tumenye muri ivyo uko biri kose, dufashwe n'ububasha bw'ijambo ry'Imana, guteramira ubukiriro bwacu, guteramira ubukiriro bw'igihe cacu, no guteramira ubukiriro bw'abacu. Amen.